Amahoro bagenzi, ndaje ku yindi point idasanzwe, point y'ingirakamaro aho dushobora kurabira hamwe ingene duca amapoint muri Binance. Ayo mapoint n'ay'ubuntu Binance nayitanga buri munsi. Ayo mapoint n'ay'ubuntu, nta gishoro ntaki. Ayo mapoint aba amafaranga, ingene ushobora kuyaca nuko gukurikira. Ayo mapoint icambere uraza ngaho handitse more, ndabereka etape par etape. Aha more murahabona neza, uhakandeko ucurondera munsi, umanuke munsi ahantu handitse iri jambo iri ngiri, sorry, iri ngiri, sorry, iri OTD, aha muri gift OTD uce uhakandako kugira bizoze birakorohera, uribona hafi utarinda gushikira ngaha, vyiza woca ngaha, aha ngaha kuri aka gafiseri aka ndaberetse, aka ugasyondeko uco uraba rya jambo OTD munsi aha ngiri ngaha, uce usyonda urigumizeko, mande turifute ngaha OTD, uce usyonda ngaha handitse agapisi aha kuri iri jambo, aha uzoba waribonye OTD, uce urisondako, uce usyonda handitse agapisi, bizoca arihita riza aha hejuru. Murabibona yuko ryaje, murabibona ngaha ryaje. Aha bizoza birakorohera cyane kugira uzurahita ucugurura Binance yawe, uribona ngaho hejuru. Uce usyonda ngaha, aha kuri done ukasonde, ukafyonda uce ugaruka inyuma. Urabona yuko ngaha rizohita rigaragara, ucugurura Binance yawe bica rigaragara. Aho ni mu gihe ushaka kwiyorohereza udaca ngaho kuri more, urabibona binyarutse. So ndaje rero tugende cyatuzinduye tugikore. Turafyonda ngaha kuri OTD ngiyi, murayibona OTD ngiyi, tuyisondeko OTD, turayirako utegereze. Haza iri jambo ODL, turategereza. Aha murabona yuko ngaha hejuru baduhaye iri jambo, aha uko uraraba ngaha iteme isharia in n'aya matarike. Aha rero mfise channel ya WhatsApp, ntanga amajambo ushiramo ngaha bivanye n'amatariki baguhaye. Urabona kari 2025 z'ukwindwi tarike 21 gushika itarike 27. Aha naho bakaba baduhaye udukaze tune, bisigura yuko tuza gushiramo ijambo rikwiye n'indome zine. Tuca tuza muri Binance yacu, nako muri WhatsApp yacu, turaza muri channel ya WhatsApp yacu ngiyi. Murabona ya majambo ngaya itariki 27 z'ukwindwi, batubwiye indome zine, udukaze tune. Murayibona kari leta 4 niri, tuza gushiramo aya majambo aya ngaya. Turabona kuri 4 kari irni na font. Turagenda muri Binance dushiremo imbere, turandika ngaha munsi dukande ngaha kuri enter aha munsi, tegereze byemeze. Murabona aha biciye byemera. Aha murabona ni ngaha batubwiye yuko twatsinze inshuro 5. Aha amapwe baca bayashirako. Aha muga urabandanya gushika ku nshuro 14, birapana nabo nyene. Aha amapwe rero duciye tuyarabira he? Muga ntarabereka ingene ubona amapwe waciye. Reka manze ndabereke. Iyo hejeje gukwiza utu dukaze 5 utu, donc biba bimeze uko. Murabona aka kantu aka
iyo ugitangura kariyandika ko ngaha paka kakose kuzuye. Murabona yuko jewe nakujuje ayigare yuko natsindiye amapoint. Reka rero mbereke aha baraduhereza iminota turindira mu gihe watsinze amapoint ya mbere. Reka mbikuremo ndabereke aho turabira amapoint. Aho turabira amapoint rero naha handitse iri jambo reward hub. Ku bantu katagaragara aka ka ikone urashobora kuca hahandi nyene nka mall ukaca uraba reward hub ukakazana nkaha nyene kumwe mwagira kuri wotede mukakazana ngaha kuri iyi biro kugira biza biraborohera. Ego reka ndabibereke kugira ntihagire umuntu aza kuvuga ngo byamunaniye. Urahafyanda mall uca umanuka munsi murakabona reward hub ngaka ukakemeza naka reward hub ukakemeza kakaza kuri biro. Reka rero tukemeze ko ndabereke ya mapoint ingene aza. Murabona ngaha jewe mfise amapoint 105 mugaja natsinze uno munsi ntayo barashirako bazoyashirako nk'ejo. Murabona yuko mfise 105. Rero ingene tuyahindura amafaranga nuko nguko turashonda ngaha nyene kuri reward shop. Kuri reward shop tuhasonde baca batwereka amapoint n'amafaranga n'ama-USDC bihuye. Amapoint bihuye rero meza udashobora kutradinga naya. Urabona ama-USDC 10 uba ufise amapoint 1000. Ama-USDC 15 uba ufise amapoint 1000 cents. Aya niyo mapoint yoroshe cyane udashobora kugira trading. Aya mubona iri rangi iri kala aya mwene aya niyo atagoye. Muzoze muri yangana mutagira trading kuko trading murabizi yuko iragoye. Office amapoint 1000 cents wacugira ngaha kuri claim. Kuri claim wacha ubona amahera yawe kuri balance wacha yabona. Reka rero mbereke ayandi makenya cyane makenya naya aya office amapoint 3 office ama USDC 3 murayabona aya muzoza muraba aya ameze uko. Office ama USDC office amapoint 700 office ama USDC 7. Murabona 500 office ama USDC 5. Aya rero namapoint y'ubuntu zuraca buri munsi agishoro. Aya yose aya ndiko ndashirako ibi birangi. Aya namapoint y'ubuntu. Ingene rero uyaronka nuko nabiberetse byose. Iyo ufise amapoint 300 uca usonda ngaha kuri claim ugahita uyabona. Ugisonda ngaha kuri claim ntibiba birangiye acaza ngaha kambereke turagira ruturo gato. Acaza ngaha nyene kuri acaza ngaha kuri my vouchers. Aha hari 0 haca yandika igitigiri bivanye n'amavocha office ayo wakreminga. Ambara 3 haza 3, ambara 4 haza 4, ambara 10 haza 10. Ukaca fyonda ukaca aja muri sport muri wallet yawe ugahita uyakoresha ibyo ushaka. Murakoze cyane mubandanye gukurikira ibiganiro bica ngaha kuri channel yacu Cashman. Ibikorwa byinshi bizoza birahaca. Ufise ikibazo cyose azozaranyandikira muri channel yacu. Haba harimo inimero muri channel yacu ya WhatsApp. Arashobora kunyandikira nkamufasha. Murakoze cyane.